abantu bose bazi Natasha umutima wa Natasha barawuzi yego naragize ibintu byinshi ndafasha abaririmbyi kazi mimani nkunde abo no bandungize ya ego sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uyo niwe nagomba uyo nakaye kamumva wotera kugira nabandi bataratahura bino bintu usanzwe gukora imisi yose kugira nabo nyene bavuga ati Natasha aratubariye akano canke akamotera kugira nabo nyene bagire yamande kuvuga ati izi mpano zo turazifasha. Ndakunda abafana b'umuziki Burundi muri rusange ndingaha akazi ni kuge nyene Amadese kuri no ncuru rahuye na Natasha wahora umubona ku mafoto wahora umubona ku mbuga ariko right now uravuze ati Club Dilag yarampaye invitation reka ndamwitaba wiyumva gute naho amajambo atatu umva reka radudubiza ku mutima uvuga ati just sinova ngaha ntanamubari ibindi navyo tuvugane mu nyuma habonetse kiraka cyo gutwenza ndumukomedi nkatangura tamadesa arashitse kandi niwe wavyibuha urashobora kubona mu bodyguard none reka sipo mu nyuma kwera araho morangenda ugasanga ndiko ndagira ukunda ntubaye ko tumbwira iyo saa yawe iyi kwanza gayambare nabonye icyambere nagikoze nagwamagaye nagukubise nagugere yego bayo wambonye wasomye Mabibi na mabwana everybody reka ndabaramutse cyane nko ndabamenyesha yuko uno mwaka no wimigisha no mwaka wo kuduza ibiyo wagwan twamaze kugera kuri Club Dilag Tanganyika ewana mwambie eti Mungu ali bless hindukira inyuma amadesa bakwereke Natasha gute Natasha Burundi na bamba na noma na sosa ambere kazimimani honda kuba pendeje no musindi yakwambizi andika boy uba kweri inyuma ya kamera turi kumwe na Joba ndamukunda reka twinjire muri Club Dilag tugende kumuraba twarabe kwira kwa Natasha cyambye kasongo mutama kofi chego imigere Pesa anapendeza amesi sana sana kweli inkoko inyama y'inka inyama ya Natasha si bintu yo rero niyo muzungu ndagusavye Natasha kenshi dukunda kubona yuko iyo umuntu amusavye ubufasha canke iyo umuntu amuvuze adakunda kumwirengagiza ariko numashaka kumenya izo mbaraga zikura hehe canke uwo mutima uva hehe nuwo navukanye kubera abantu bose bazi Natasha
umutima wa Natasha barawuzi. Yego naragize ibintu byinshi, ndafasha abaririmbyikazi, ndagira festival de la chanson féminine, naragize indirimbo amahoro turi kumwe n'abandi, naratwaye abajournaliste hanze, ndatwara aba bodyguard hanze, ibintu tubona hanze nkabikora, ndafasha abakenyezi bageze mu zabukuru presque le 8 mars, ndafasha abantu bari kwa muganga, ndafasha umuntu yabuze, ndafasha abandi baririmbyi mu bindi bintu. Urumva naho oramba canke ndafasha biwacu muhira, muramubona abo tuvukana canke mama wanje. Singagusa mu Burundi no hanze ndabikora. Ego ndabifise ndabitaha. Ego je ndibazana umutima wa Natasha narabivukanye. Ego Ntaco no hindura. Ego Kubera murambona abo tungana amafaranga canke tungana uburyo, ugasanga ivyo bakora mvuga kubera iki naka agira ivyo jewe ngira canke ibisumba Natasha. Ariko nuvuga gusa n'umutima wa Natasha nakindi n'ubuntu bw'Imana. Kuri uno munsi ndibaza neza yuko kuri uno munsi Amadesa ni nki novuga yuko ari umunsi udasanzwe kuko yagiye akora ama video menshi aho buraneze yuko afise n'amaranga mutima adasanzwe hariya. Amadesa kuri ino ncuru urahuye na Natasha, wahora umubona ku mafoto, wahora umubona ku mbuga, ariko right now uravuze ati Club Dilac yarampaye invitation reka ndamwitaba. Wiyumva gute naho amajambo atatu wumva reka aradudubiza ku mutima uvuga ati just sinova ngaha ntanamubari ambona n'amarore kugira umurabe neza kumenya ngo wambaye amarore gumegarati yambuye yambwiye ati aya marore nanjye ndayafise yaciye yarondera ariko Amadesa asuko ayo wanje ni VIP yo ni VIP ntumbeshere nawe ngasanga yabuya niyo yaguhaye wasanga yivyi wanje oya nari wawe ari wanje ndayafise. Amadesa kuri no munsi ndibaza neza yuko ari umunsi warurindiranye gishika kuva ubonye invitation ya Natasha ku mbuga ziwe zisanzwe kwe gukeneye, ariko wiyumva gute nayo ayo majambo atatu wumva ku mutima ariko araduvuga ati je sinova muri Club Dilac ntanamubariye wallahi. Ikintu cyambere kinjoheye Ego nayo nazimye abandi bajournaliste banyikawusha mugabo kora gutona gondosi n'indi family barambaye hafi baranditse ati none yawe nigende hafi turakora iwawe tariki wanje byose ariko ama nivyo urakina comedy kandi ukaba unaririmba, ariko hari ama video menshi yagiye asirikira, ariko ndakeneye yuko kuri yinciro kubona uhuye n'umwamikazi w'umuziki w'u Burundi umukubitira bwabo freestyle benshi bakunda cyane ku mbuga zigesanzwanye, haba muri ne haba nshaka ndabiyanse ko haba nzenzenze izigiye stanzwanye. Oya uyu mwana niso za kichwa za kuwaza nabona zansiga murine nabona zansiga murine sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uyo niwe nagomba uyo Laura naje Natasha ndose nyine nk'umuntu ashigikira fresh ko novamo ikintu nuko ngewe ngo wanyemereye ko tuzurantwara mu masho turatsuba tubangira mu masho jewe na show nimwe nzokora utarimo ari kiganza tugeze gukorana. Amadesa avuga ati je kweri hamwe Natasha gusa yompa nk'akantu kuvuga ati ndiko ndisumamwo kanaka habikinika aravuga ati ubuzi ni bwinshi kugira nyine tuvuga ati ni support kuko nimba support yego mara ibibazo bya Amadesa kubera kansero bimara byose naje na ntumwe yego murazi ko sabakozi presque amajana abiri yose ko biratangana bisaba jene baje baje gukora ngaho ego ariko sinofata uno munsi ati Amadesa ndamubwira ati ingo umese ingo ukubure ingo iribi ushaka kuzana umuntu ugasanga wizaniye ingorane ego je ndihage kubera Natasha yaragiye je ndamuzi Amadesa n'umuntu akenze muri cyane ego sishobora rega namwe mwambaye kazi mimani nkunde abo no bandi ukize ego urumva sinofata ati uno munsi ndamubwira ati Amadesa kubera arabandi marabibonye avuga ati yagira giruku, ariko ndamubwira oya urakazi kubera namubonye ko yogira uno munsi niyo kora ahantu ndamushira ariko bivana nawe ego ibyo
akunda Ego. je ndamuzi nk'umustar Ego. ni umustar dufise mu ntabwo Ego. mu nyakuba ego cyane Ego. turabona nk'umpaye nk'imipira nkayidandaza yanije ko irogo yiwawe je n'ubucapucapu bw'iwanje amafaranga ntiyobo twoyaronka ego reka nanje ibyo nubaho manager arafari ngaha turaza kubivugana turabe imipira urabona byose turabe imipira tuyigurahe je ndafise n'indi mipira ariko ni nka 10 ariko semyeke ubu rero tugire business n'amadesi turaraba imipira amapantaro turabe ukuntu tugira ko na logo ya Natasha kubera abantu bakundana cyane ni benshi kandi barazikunda cyane kugira murangora n'ibitenge by'abageze mu zabukuru abamama icyo jewe ndashobora gukora reka tuvugane ndabe ko bikunda icyambere nagikoze naguhamagaye nagukubise imigere ego bayo wambonye wasomye wafashe rero ibyo bindi ni byinshi uri kurambwira ariko iby'imipira ndabyemeye ego naca ndakongereza si imipira gusa n'amapantaro umuntu yambara agashaka ipantaro iriho sawa tubigira uko ibindi nacyo tuvugane mu nyuma habonetse kiraka cyo gutwenza ndumukomedi nkatangura tamadesa rasitse kandi niyo wabyibuha urashobora kubona mu bodyguard none reka sikusi mu nyuma kubera araho mora ngenda ugasanga ndiko ndagira ukunda nzibaye ko tumbwira iyo saa yawe iyi kwanza gayambare nabonye igisumbu ugasanga urayifatiye urayambara urabona ukaba ubu nawe n'insahabu yego kwe Yesu ashimwe umwana akeyaga n'abana bakeye iyo niyo rogo yiwawe ariko mwamikazi nakaye kamumva wotera kuko ndibaza neza yuko impano nk'izi ziba zikenewe yuko nko kuba mubikora nko kubikora utirengagiza izi mpano kuko izi ni impano zitunga ry'igihugu kuko twama tubona mu bihugu bigiye tsanzwanye uza gusanga yuko abantu nk'aba bafise nk'izi mpano uza gusanga ko baraduza ibendera ry'igihugu cyacu Burundi nakaye kamumva wotera kugira nabandi bataratahura bino bintu usanzwe ukora imisi yose kugira nabo nyene bavuga ati Natasha aratubariye akantu canke akamotera kugira nabo nyene bagire yamande kuvuga ati izi mpano zo turazifasha ndibaza ikiganiro cy'akora cyane yivankonte cyane biri kumwe hamwe arasa kubibona icyo je nkora murandabereka babwira ati murabireka akarereka nako kuririmba kwambara mu gutora indirimbo nziza mu gutora video nziza mu bintu byose mu buzima bwanjye bimaze kujya kumugaragara mu mazu yose ukuvuga mbashaka ko bigira kwa Natasha kuko nanjye nigira ku bandi rero abantu babona ko impano nk'izi ati n'ubusazi cyane n'ugutwenza gusa cyane urumva waratenga yambwiye ko naririmba ni jizi afite ibintu bibiri kuri we kandi kuririmba abantu bose bararirimba rero amadresse ni benshi bashaka gufasha umuntu abishoboye arashobora kubikora urumva jewe byo nshobora ndaguhamagara nkagufasha muri icyo gihe bikunze tugahura kandi mbonye ko uriko urakora ndagufasha kandi ariko umuntu abantu niko ndiko ndababwira bafashe impano nyinshi abo babana ibyo abantu babona ufise uburyo umufasha si gusa amahera urabona abantu bamwambira ari umuntu amubwira ati giye kwa Natasha ariko izi mpuzu zatuzisubiza icyo yakoze yamubwiye ambara ubego ugende kwa Natasha ugiye hajya ku mwamikazi ugiye hajya kuri hoteli direct ngane 5 étoiles n'ugende kumara amazi nibabona ati uri umwana w'umubarabara bidomao iki yenda wambaye neza yaje aberewe kandi twese turasa kwanza wabibonye kandi yabizobe kubera iki yashitse kuri hoteli direct ufashe abantu nk'abo tubafashe kuvuge bwose kandi ibyo mu Burundi murabizi ibyo dukora twese murabizi ariko tugerageze dufashe cyangwa badufashe cyangwa dufashane uko mukubita kabisa yego mama yangu we Amadeso akajambo kamwe kugira duheraheze akajambo kamwe kuri Natasha ku bantu batumye bashira ko like amakomantere bagize partage n'abafana bacu baryoherwe kandi nari no kete Natasha mpaye umwamikazi
na mama wanje nawe nyine azoshikirwa. Urafise mama? Ndafise mama wanje mubona papa. Yego. Na papa Na papa fise mama. Na John uko nyene. Papa ari mwiju, mama nawe ari kwisi. Yeba ntanjovuga ati twarahwanye n'umuvyeyi mwiza umwamikazi w'umusitare Natasha. Nukuri yarampaye akantu ati nawe mama fungura turyoherwe. Nico mbona nuvuga ego imbere ya kamera. Reka tugushimire cyane. Natasha tugushimire cyane urugendo rwiza ujane n'Imana uzogaruke n'Imana kandi turifuza yuko Kings Family Burundi ubu singenda mu Butaliyano canke muri Europe nkatebayo nararonse umukozi w'umumama ndabira abana no kuvuga ndabatwaye sizogira presque 3 semaines uko cangaruka sibige vya 2 mois canke 3 mois ubu nararonse umukozi nzogenda nshatse juste kubaraba nkagenda rimwe nkabaraba nkagaruka ni kuvuga jewe ndinga mu Burundi ndakunda igihugu ndakunda abana b'igihugu ndakunda abafana b'umuziki w'u Burundi muri sanki ndingaha akazi ni kujya nyene reka tugushimire cyane ndabashimiye kubona mwanzaniye kandi uwo mutima uzi wamana reka rero tubashimire cyane mwe mudukurikirane muri ngam gice cy'u Burundi mwe muri hanze gice cy'u Burundi reka dushimire impande zose z'isi mwebwe mushaka ko Madesa ashika kucashise mwe mushigikira Natasha Labamba umwami kazi w'umuziki hano mu gice cy'u Burundi turi muri Club Dilac turacabananya kuryoherwa nuko rero turabakunda cyane yari MC Golagoza MC Gundos inyuma ya kamera twari kumwe na Joba mwitwe rukundo rw'abantu munezero w'abantu natuma ano masanamu ano mashusho abashika ko ameze neza murakoze ciao ciao Nzigo bangaria Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it.